Bwa mbere bwo bw'ico umuntu yovuga nuko ivyo vyitwa ngo n'amatora ari ikinamico kuko kuva akigenwa muri ayo mabanga vyari bizwi neza yuko ari waje gutwara urwo rwego kuko ingingo yamugena yaramenyesha neza yuko aje gusubirira Wirinyamitwe nawe akabara wararongoye urwo rwego mukibuka nawe nyene Wirinyamitwe kugira ngo haje nawe nyene yaje urwandiko ingingo yamugena nayo nyene yamenyesha yuko aje gusubirira banki umukunzi yarasanzwe warutwara. Ivyo rero ni ibintu bisanzwe bimenyerewe ntawo ja ngaho ngo avuge ngo hari ico yararindiriye ngo ku matora agiye kuba. Novuga rero ko ryari ikinamico. Ico umuntu rero naco yovuga wumvirije amajambo yiwe haje kuba iryo kinamico nyene yavuze yuko kubwiwe ari ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru ari ibikoresho. Ivyo rero ntibidutangaje cane kuko murumva neza ko afise ico yatumwe co kugira ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru ibikoresho. Kandi umwana ashaka nta n'ikindi nibaza ko yoshobora kuko nkuko twari twanabivuze na mbere hariho ibintu bitangaza kubona abantu nk'abo aribo bashirwa muri ayo mabanga. Ivyo bikadutangaza kuko uravye nta muntu yofata umuhinga mu vy'uburimyi ngo aheze amurungike kuvura abantu canke uwuvura abantu ngo amurungike kwigisha ivy'uburimyi. Ivyo rero nivyo tubona iwacu bimenyerewe muri uwo mwuga. Umwuga wo kumenyesha amakuru canke kuba mu rwego rucungera umwuga wo kumenyesha amakuru birafise ubumenyi bisaba mu vyerekeye uwo mwuga. Kugira ngo bikore wishinga akarangamutima n'amategeko agenga umwuga. Ntawoheza rero ngo abaze akarangamutima k'umwuga umuntu atazi. Ivyo rero nico numva umuntu yoshikiriza. Ntaco rero umuntu yovyitega ko koko yanavyivugiye aje kugira ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru ibikoresho vy'ubutegetsi.